ndakubwira umvesheri ndakubwira ngoshi reka kumara amazi basi ndagusaba reka kumara amazi ndakubwire trust in me shiri ndakubwire basi ngo reka kumara amazi nuri kuri tswani reka ngaba bariko barabikora amazi sorry Pepe ndakubwira ngoshi ukuri ni plan ni umukobwa wo mu diaspora donc tuba dufite programme yo kubonana nawe hama inje hiwe nsanga ari kumwe na Norasque bari he kukadi bon oya ni King's Conference urahazi none bari ko bavugana iki bari mu biki none abantu baganira umukobwa wo mu diaspora ankoro umviriza umukobwa wo mu diaspora ankoro bari muri chambre gafani uruburofa muri chambre ya sawa uranse kwiza ukunda we kwasama muri chambre none wowe winjiye urababona ikibazo cyanyurira abagore ntimukunda kwizera ibyo abantu tubabwira nkungaco baza ngo nshaka kugira ndabateranye uruburofa mu matwi shaka yenda ku Fanny umviriza ndabwira okay urashaka urugo rubandanya neza cyane kubera ko hakugarura impene yamaze kugera kure tumuyigarura ikiri hafi Fisimana Fisumuzigamye Madizo sangikice Nurukundo Okay, fiko. Imodoka amaze kuyimena. Hola people, meze neza. Nko mubibona turi kumwe na Nuru. Kuna filme kali. Fiko anatazama. Ana filme. Fiko ana filme kawaida. Tuzomuterera gura marori na mu bandi. Ndugu yangu hapa naanza napenda kazi naelekea wapi? Fiko nani? Jeff na mro ndo ndio msema filme. Ari. Yako wapi? Ni atoe mbegi. Tuone. Imani irarema. Yes. Hola people. Ego. Ndamutse n'amahoro shamwe ni data. Ugenda koze muri filme gusa kandi birakwiye. Merci ça. Ego. Sawa. Meze neza. Arakomendo se. Abantu ujya aho. N'uyu yitwa Franike watawuzi. Franike. Nguyu Franike. Fanny yari hehe na? Fanny ntawe uhari. Isi hari. Twende. Yes, solution cup. Bakunzi wa Solution Cup. How are you brother? I am fine brother. Yo. I'm cool. Nkuko mubona turi muri King's Conference. Aha, ikiba kitagute Nuru. Muzendu kitora fanya wapi? Afya rafenya ngoja afenya. Kanda bungarire Ikiba kitaye. Mwamba. Bana kitaye. Ego. Fresh sana. Ikiba kitagute. Ascenseur. Merci ascenseur. Tugiye muri etage ya kangahe? Werekanye safe tugiye muri etage. Angalie kule tu. Ya tatu. Okay, hivi tunafika mu ya pili. Okay, tunaenda mu ya ibindi rimwe boro bigira. Urumvise bize? Umengo ni monde. Yeah, Juan. So people. Comme dabe. Rero niho biza kubera ngaha. Nama ndabagira nti iyo nteguye ibintu bari ibintu vy'ubwenge. Ibaziruzana bino mizigo yose. Yaba abantu baza kumfasha ni umusore. Uyu nta mushara afise ari kwiso usoke yambere batu bafone. Niko nakufunza kisi bitu wanabifanyaga. Naye grade kwambara na severa. Woko na madame. Faster. Ataka kumwemera. Faster. Oya. Kuma sana. Yasingomba kumukizina giye. Awenzi se. Yasingomba. Ibikwiye kutugira. Okeripe funguye hapa. Inije entre nje ndabugururira hano nije nyine mfise uruhusha. Ni bari muzara. Nije mfise uruhusha. Ubushobora kuvana na abandi bose habananiye kugurura. Harimo kugurura bakoresha carte. Tubaza ko benshi mutabizi ngene basanzwe bagira. Mugabo tubajana buke etape par etape. Turi ni kuri King's Conference. Yes, hari piscine nziza.
itumbereye mu kinindo neza neza muga etape par etape d'abord baragenda nko buke amukagera kuno amavyumva aranga ndashikavuga abahuguru ucugira nuko uye abibona umuzobori byo muduha mudushimire aho rero heje kwigisha so the following bimeze bien tuje okay tunaingia mwa hii yeah aha rero niho biza kubera hapa sasa esprit zote makali yote yapa Fanny ngoma mbonere y'amateka yawe amurambwiye tia sound yapa ibakiye ha iyi shambure murayibona d'abord mwebwe shambure murayibona shambure winje mucukanya cyo kuvuye muri rya zoba kibujumbura ushukuja mu mbere yona iko mu venti muoneshe isi yoko sasa mbona kuna jasho wewe na kamera nyingi ndio kameraman yes bakisiga leta kamera nikoresha mbona uko na majasho mzee nibiki twe turakanye we byagenze gute yeye ugarafika ugaranga aho hantu byagenze gute gapapa oya ya mjini abantu batamenyerere climatiser mzee none kweri iki ufite kibazo base mu magara mushitse kaje gategeza akantu bakita gute na kabaze Norasque oya tugire nta akantu bakita gute aka tutabishanye you have to be honest akantu bakita gute bagakoze iki nawe ugira nyine wicaye ngaho uce wicara ko hano ngaho uricara ngaho vya vrai fiko ayapima kwa mtoto wa mjini mani twaguze kuomba ili puli ya hola people wait okay people okay sasa people karibu rero abakunzi ba Solution Couple ndabwiye ko nitwa Norasque ntari wa gatandatu Norasque Solution man yitwa Papa Shamikana mubona nikagira uburofa. My name is Frank the answer inyishu from African TV Fiko umusore the single man yeah yo you know tukora nkani byo tuvuga sema nataka useme sema ana CV aitwa Nuru okay rero yitwa Nuru ashari sema yitwa Nuru ni videography wa mbere akaze mu gihugu cy'u Burundi okay acha sa twende kandi ari romantique kavuge je gute ku romantique okay acha sa twende sasa icatuzenga muri King's Conference murabona kari kibanza ciza banze murindire ngire introduction mwana kari kibanza ciza kandi gisharije giteye igomwe icanzanye ngane gukora prank y'amateka mama mvuga ngo iyo nkoze prank nibiki ibi byose ni kugira ngo nkore prank ari kugira ndabaryohere ariko kugira kandi ndyohere n'umukunzi wanje nico gituma nifatikanije nabe no bene data murakara abagenzi banje bama bari hafi yanje kugira ngo bamfashe sasa ivyo tugiye gukora no munsi ni prank ite ubwoba ndabizi ko muza kubabara ariko muraza no kuryohererwa iyi prank sasa ngomba nifashishe uyu mugenzi wacu Frank a telefone madame haba muraza kubona ngene bimeze Frank uko rere yo rengo ni prank rero kumuryohera rero iyo agomba gwara umutima ndabwije ukuri abahora bita ngo ni team abantu bita ngo ni team Fanny no musi kabisa muragowe kabisa mugira mu kubitwe chaki polisi mbona polisi hivyo wewe naye tafikiri unakitekira kona tumbo kama Fanny wangu ile tumbo ya siku za mwisho okay mpigie simu saa 3 mpigie simu tumutelefone tumubwira mpigie simu uko natuharibishia pomo telefone nsabye nka perisanze mani mpigie simu tuweze mseme polepole asiski system yitwa mama lao tia loudspeaker ani mireze ufisi nenda zifisa abone ko ndamutelefona ahubwo turabana mu savings mwangina mu savings mani umugore wanje wanditse ko she bani Fanny Lavine nguyu yani yini yoyo tia loudspeaker
point unakuwa mwiwaje. Sangari karonso mwana. Anaanza kuita. Bana tu uko bona weziti. Utakuna niharibishia prank. Fanny. Kimpatia mnipigie. Mana isini juru. Mama. Prank yakirapfuye. Uja ahubwo cha wiyumvira nyene nk'umugabo. Umugore ari mu bikata cyangwa kwitaba telefone. Chicha kuruja mukobwa wanje alasi. Kasubire kandi ngende kansubire. Oya. Oya niko batwaruhiye ubusa vraiment. Sasa tunamfanyia ofrani ke page. Ndamutsa. Niangusha shikamo. Allo? The answer. Yo ni gute he kuna kwenda utafuta kuri taba nibiki? Wala tujaje nyene nariko ndafumwana ndakona kandi yabwisiranga. Meze neza ariko. Fresh nawe good. Je ni bien hewe. Sasa rero jewe nangiye gukora ikiganiro n'umuntu. Donc mu diaspora yari haje mu Burundi. Batuye programme yo kuvugana. Sasa hano yamamagaye. Nkize gushika cinsanga ari kumwe n'umugabo wawe. Inde. Donc nyamu diaspora. Sanze ari kumwe n'umugabo wawe Norasque ntari wa gatandatu. Mu diaspora ninde nazana amahera none. Ushaka amahera. Nimba ushaka amahera waraza kuza yatahanye mugabo nshase ndakwibira ibanga ndakubwira. Kubera ko deja n'imodoka yiwe iri hanze. Ingo WhatsApp pasi ndayikwereke. Numukobwa wo mu diaspora donc dufite un programme yo kubonana nawe hama inje hiwe cinsanga ari kumwe na Norasque bari kukazi bon oya ni King's Conference urahazi bari ko bavugana iki bari mu biki none abantu baganira umukobwa wo mu diaspora Ankoro umviriza umukobwa wo mu diaspora Ankoro bari muri chambre gafani. Uruburofa muri chambre yae. Sawa uranse kwiza. Ukunda kwasa muri chambre. Muri chambre no winje urababona. Ikibazo cyanyurira abagore mukunda kwizera ivyo abantu tubabwira nkungaco baza ngo nshaka kugenda bateranye. Uruburofa mu matwishaka yenda ku. Fanny umviriza ndabwira. Okay urashaka urugwa rubandanya neza cyane kubera ko hakugarura impene yamaze kugera kure. Tumigarura ikiri hafi. Fanny none sindabwiye ko dufite un programme no mukobwa. Bon umukobwa dufite un programme. Hama ncinjira mbonye imodoka muri parking ndavuga ati sabwe. Hama umukobwa turavugana aranyoriente yari. Ncinjira direct mbonye no hasi ndavuga ati pas possible. Nico censohoka hanze kugabana bikubwira ngo ati ibintu ntibibaho mu cyumba kandi umviriza chambre ni 410 kugira ntumve ko niko ndakubesha. Oui. Ico kinyoma ntaturaranye kikumye jayi mugabo wanje ndamuzi ari ivyo shobora gukora n'ivyo toko. Umvise ringere mwizera abagabo b'Ibujumbura Fanny ndiko ndakwibira ibanga wewe ni kuri kwima. Fanny umviriza ndabwiza ukuri. Jewe ndise yawe. Nimba ushaka yo ko urugo rwawe rurokoka ndiko ndabwira ukuri nk'umugenzi. Hakugarura impene umviriza. Burya neko banakuvye mbwa ko ari kukoresha amayinite. Habwura nayandi ndiko ndakwigura nakabanga. Iminota 3 yose umviriza rero. Genda bikubwiye ushaka uraza canke ureke ni umutima uzoba uri kurakiza n'umuryango wawe uzoba uri kurakiza jewe ntaco bimbwiye uravyumva chambre ni 410 ushaka uraza okay ndajahi Fanny mbako Fanny kupa cha namo ukora akazi sawa urakoze ndamwizeye ntabyogira nabonye imodoka naho ashobora kuba ntumbazi urakoze uzorira tuzogutwenga mu bandi mwihozega atafanye kujyasimu mapenzi ni man numugura ko kwizera muri ubu buryo bwose None tore mdakika ngapi?
tia possible ndaza kuba gutere abagore ndabazi umugore ashobora kwihanganira ibi ndazi ngaca telefone kuko sinibaza ko ari umugore ashobora kwihanganira ino bintu bro ni igikoma yo ashobora kwakutira muri buno buryo mape Mairofe wa muntu yitse yewe Lista kinataka. Sema kupe. Yes. Mukopile. Wa manje muri kijambere ntaco. Ndaza rasubira. Kata. Acha tumukati. patasi Umutima uradoze ngaho rero aremye ko ari. Katobye kupe akome. Bro gusafisha umutima ukomeye Fanny mwitonde. Wangesha tutegere ibintu byose cyayigira ibintu. Johan. Igana ngiye kugira ubwoba man. Jari mwamba. Anafuka nawaza ibintu freka ko atabyigira bibi. arapiga te Ni yindi ya kabiri yo. Fanny pole. Umutima ariko Fanny. Ngaha umutima rero ngaha rero uri kuravyimba. Ngaha umutima rero Turamukupiye ko kandi atutaki. rero ngaha telefone ayitaye hasi. Mana rwara umutima. Bimwe bahora bakubuza byo gukora. Oyo yaravyaye nta vyitwazo mufise. ubu no gukora kandi Bana n'ubugisira bwa duke. akipiga telefone nipoke ashapiga te Bindiri ya kane nuza kwitaba. mukomeshe Bana umutima wanze uvuye yimbe. Izi pepo tuko turonona ombo ngo bazifishe usa none. Natwe reka tukugwanza umutima na paka. Reka dukumpe. kugira vyihuta mukanama nagize akanama kihuta Nubundi ya kane rero turakufa ubu rero niyo tumba twitabiriye ndaza na telefone none bya vrai abagore nuko mumeze none afite muri hagarika imbere y'abandi bantu ariko iyo mugeze iwanyu we muco butangura kumedita Yabarundi yatangura ku saro yabaye no wundi wande muvuge yarasubirisha wow. leta yose Allo Allo Kubera ko ndikunda kuyesana n'imita buri wese. hari hano ndi mu nama Nama kuva ajya gutangura kumbaza abantu turi kumwe kwera ntunyizeye nibyo gukorera muri poste ni cyane. ndi mu nama yindi gatonje ndagutelefona mpejeje Inama ya he. ndakubwira Aho nagomba ko yarasanze none aramukupiye yo iraba mviritse gaho nyine avuga ati yo karabaye ndamamaga yarakuye yo manes nga mutima uravyiyimvye yagutelefoni ka wanura telefone ivyo mwihaye tiyo mufani hola people hola Wanga nkurutima rucero uvyimba akona ratio fresh vraiment ariko nawe vraiment baya mu bisanzwe n'umusheri wanje ndamukunda ariko utamubwira prank naho kumurera nabi iyo muze muragira abakunzi banyu prank Yo, areka kwabe. wewe sheri wangu utamfanyia ga prank Sasa ndio wadanganya wao wengine tu. Ara makuru darose ngo aramuntu yagiye kugira prank. Umugabo wiwe yaza kumwica. nuru nawe Ngo yaje kumwica kwe. anakupigia telefone na cheo Nalo oui ni sawa ngikwiriye bijya kurambira ngo nibiri. Fanny nakubwiye nimba ushaka kugarura umugabo wawe hakiri hafi woza ubunyene kuko no wamara kurindira uzoja kwabira nk'impene Noneho ubu nyine ukiri. bon jeno nari nyiri kubera ko urumva basanze mbo bari mu vyabo acambwira mbaye ndamurindira gusa rero nibaza ko atarazi ko tuzinanye Yakubonye wowe mugabo
mwavuganye Bono haske twavuganye mugabo nyene bazako nawe nyene yavyake nk'ibisanzwe donc ari nawe namufashe nk'ibisanzwe mugabo natwe abagabo razi ko turabakure nabonye yuko umujama yakaniye umviriza ngire ko ndagwana orientation ni chambre 410 urumva naje nkaza nkatanga urukurambe T'inquiète vraiment Fanny sindi hano kugira ngo ndakugirire nabi ahubwo mari kugira ngo ndakubwize ukuri kwa vyose umviriza ingo WhatsApp ndakwereke basi imodoka ingo WhatsApp ndagutelefone ingo WhatsApp Paul kandi bamubwira WhatsApp Uga gituma cyafye yo rero ariko bro si byiza vraiment bino bi Wano mpigie simu kiwa nje kwa jusi Chai imodoka ngera bone ngaha baruguru ngaha baruguru ntavyo waruzi ngaha baruguru ngaha Okay ni imodoka yawe umengo ni karanga muntu yanditse ko Jesus is my boss Okay Binga ndaye mufotoreye ngaha anya imodoka ahantu iri muri parking aho Norasque yazazanaye n'umwana gusa mu diaspora mzee ko vizuri uko na diaspora Unkosha telo kama. Koko ni tena wesikuti. Bandika topo jebeno metsamo. Bakobwa ba diaspora ako nabasambuye nyinshi Yes abakunzi ba solution couple yo no musa abantu bazaho gwara imitima mwihangane mugabo niko bimeze na connection mboni nyanyi telefone Acha nakoresha ama international moves Oui Hewe ahantu haragoye mbona atanakoresha ko iri zisanzwe ikacenza gusaba hasi wifi gusa nakurungika iyi foto Enga frene ubona noza kwere Bon wowe sinzi inguvu ufise umutima canke abadamu ngene mumeze jaho je nk'impanuro yanje shawari kuza kugira ngo kumbure ntusange habaye birebire Enga shabundi wawe noza nkacesanga imara maje n'imbere wo mukobwa Wimara maje gute Fanny uri umugore wa mbere umugore mu rugo azwi imbere y'amategeko uzamara maje gute habwo bana abantu baragushigikira ahubwo bibaye ngo mwabwo nabuduzana n'igipolisi Nijoro nabyo nagira umugabo wanje none wanasaza umugabo gusa ndagusabe ntutera akajagari umvirize nimba ufashe ingingo yo kuza ntutera akajagari uze mu mahoro wowe basi irisifi gusa kuza kuvyibonera gusa namaze ko ari cyo gikuru ukabona ati nakubonye hamwe naza kubisubiramo mugeze muhira nakarivye abagore n'abagabo arigiye mu cyamsanga mu bihejeje zoroshe Oya nibisanzwe ihangane urabizi ingena abagabo bameze sasa rero nimba uje ngira kugira ngo menye no bigenza ndakubwire cyane nimba ndakwakire cyangwa entre turiza no ntabone ko ari na mutanza Kumenga sawa koresha umwa imyoti nga haya araba umusiga ubanza ucungure sho umugabo Sawa, merci. Maracuja. Mugumane rero nanje reka ngire fasta tupurize tuhagire akadekoro keza. Wewe tunamjua mimi ni mkali. Ivana ariko kwe nawe romantique mzee ariko. Ndareba. Tutuntu twose. Ibinguma ndavyiza fiko araho arasamye. Anje tunamuzaniye ni style. Inde. Wachumuzaniye impunzu. Bizana bikwaye.
mustile. Asha nawe Ava wa. mustile pako kanzu y'ubwenge. Asha nawe wateguye kwera ibi byose ganora. Ivarize. Ha. Sasa ndo hivyo. Ariko wenda wabwire ko tubakunda mugumane natwe murabona ko turabikora. Murabizi yuko n'umusari kuri Valentine ibyiza nuko muryohera abakunzi banyu. Burya urukundo ruraryoha ariko mu gihe ufise umuntu agukunda nico gituma ndagusabira mu izina rya Yesu mwene wacu uzoronka umugore agukunda kandi akubaha nawe ukunda mu izina rya Yesu ugiye kurongora birakwiye kurongora rama Shanta Kayaba Rebo Shantarabare akira umufasha mwiza kandi akubereye amen. Shimama ndugu yangu, wewe unapasha upate mwanamke wa kukufa. Haleluya. Kumufani waje. Urazi ikintu kimwe nakubwire? Ndamuremeye. Burya nivyo namye ndabwira Sefu. Burya umugore iyo akuvye umutima ni ikintu kibabaje. Rero bisaba yuko umugore abagukunda, Urabona friend, umugore waragukunda? Cyane friend. Wow, biraryoshe. Na wewe omba Mungu na wewe. Mama yangu yo za tunaombea hizo. Apate ama afanye. Nuri vivyo biri compliqué. Yaani, kwa sio compliqué. Hauko single, hauko unasusa huko wapi? Chapa hapo. Unaona kwenye itakuwa hapa. Ukushira ku byinshi. Kugira menshi. Ibinye nizo ngabaya nyene nuko bisubizayo none. Ige nizo ngabaya nyene. Ega amashuve nazanye make. Tutakosea chini. Unataka kuchapa? Kuchapa mimi ni mkali. Mazunguka vizuri kabisa. Ona. Sasa I love you brother. Ega Norasque gari yabigize nabi ino. Uko chini ni chongo Fanny. Tena usijazi vingi. Ndio ilikuwa nafanya mzee. Chongo iko kujue Franike. Wapi? Huku. Sasa I love na pa chongo mbi. Inakuwa na mawimbi. Underground sana. Kaka. Sasa hilo vya kupinda we Franike. Nani I love you bagigi. Hii barayi. Waibonye Frank. Tengeneza hapo chini Frank. Tengeneza chongo hapa. Chongo. Nivyo herari ya anya. Okay. Afete sinana bitahuye vraiment nukuri. Mumbabarire request sinana bitahuye kwe. Afete na yuko hari I love nunga hiyini. Yeah. I understand. You understand? G? Yeah. Nene pesha sasa huko mashavu yake vizuri. Mashavu yake? Kuko some. Abahungu bari romantic mwatubonye. Yeah. We are romantic boys. Nuru kutwenze ga braza. Okay. Hapo atakama kwa sababu nyakoni kenyewe. Agani sawa. Ibintu by'ifondano byinshi. Usalama ni mdogo. Yo, side kama side. Side chagwa rero ataraza kizavuga kimaramara. None gusomuna ko gumbashike nawe. Kumumuraba. Nesheza gusa ndarushe kabisa. Okay. Ndamu telefone amaza hageze. Urazi. Kumenga twavyigije. Wanu Kumenga kiri biri ino cyane. Ntacu. Aho ubiboni. Tumebisupport nukunyene. Norasque nukunyene mutse. Sio bisambure ka atwegeze imbata yacu ino. Sio katikati sogeza kule. Katiko kati msizana hapo katikati ya mito. Na hanyene. Egeze ino imbata ihagarare gose yegeze ino. Voilà ibintu byo tubiterure gute. Hapa ni katikati no? Ndabira. Biteka mama. Bakunda kuvuga ngo nyama neza ukarota neza. Vakopo. Kujama ko ndiko ndakorera wewe. Nini cyajama mama. Mbamuraranga. Hiraba ngine bavyono. Koko nabishya. Agusibi turabizi ngene babigira ibyinya. Naje nabigize ubwa mbere none bya kabiri vyonanira gahero. Ndo bifanya nani ndo bifanya. Mie. Norasque naifanya suri. Nanyosha. Muririra.
Akiyo uko muravuga izo ndimi bamwe baza ko hariho n'abanyakayanza ariko barabumva. N'abanyakayanza bagitiki. Abanyakayanza bagitiki. Sasa nyosha barazi vyari. Sasa toto mekukaribisha. Ibintu by'ibiswahili kandi baguma bavuga ati ndabigwanya burya. Ibi nibikinaje. Yebo iko murara. Leta ni maherini yangu. Mayako. Ya madam. Ana yinzi. Nibaza ukwiyinuze izorabwa n'abanyabuye. Oya n'abanyabujumbura gusa. Uri ore da. Mbifiko yagiye. Fiko. Ari kuri apere hanze usanga ari karondera Valentine wiwe uno munsi. Kuzara mchana. Taona lilo Frank. Wanacho mtego mtu ziwe budi. Wewe ugese ubwiye uwo muhungu we ngasi budi. Kwege twe twavuga kubera unitubwira impamvu. Funga kwanza. Nzi umuntu ngene kuzanja boro ndinze kuzunguka kuje kandi ngaho hari ugure na dodora ngano kugura. Fungua tu batani bati hapa napitisha pale. Funga. Oh no. Chani sauce. Jo. Naomba hivi. Pamefungwa funge maji tu. Sawa. Yoroko ibatwe ni muduzi. Ni gwawe. Ewe. Sasa. Ashaka sanga wazanye impuzu yiwe ngaha. Arakwica kuri kwima. Tangira. Yewe. Zanzo ni. Kutamuzania ibirato yambaye ikanzu zigaragara. Ibirato rero navyibagiye. Nama yari ni waza. Ibintu birakomeye. Tuti zacu. Ibintu birakomeye. Okay, voilà. Wapenda nao. Murabibona? Bazi rero Frank. Muze kumwamba uko nyine. Oya. Ishanje. Oya mama nawe yo kwambara uku. Mama nawe kwambara uku nani agumukunye. Jamais daravi. Reka nanje nitegure. Itegure. Yeah. Reka nanje nje kwitegura. Urazi safe. Nuru, nipangie saksi vitu kwa vinapangiwa. Si tunde tuvae sawa? Tufwe tunakuja tumalizie. Kumubaza hageze mana. Nama telefone kandi telefone nje. No, nimezima. Nasenze nizeye menye kuvuye kumana sanga utandukanye cyane nabwa bwana nkunda cyane ngene uriki yabandi birabamwo muri movie ntaho bushika wewe utarimwo buri munsi mbyutse namashima imana ku mpano y'igitangazo yampaye tubana yamutuze cyane kandi ntugire n'ubwoba ndagukunda cyane kuguheba ntaho vyova bebe zokwama ndi ready kugukunda kukwitaho my first ready nkunda ngene utambuka Yeah. Hola people, nkuko nabibabwiye murabona yuko ibintu rero bimeze neza nishamaliza kila kitu. Ndazikaza kuryohera. Aho gafarira. Ndazikaza kuryohera mugumane natwe ariko kandi abwire yuko twitwa Solution Couple hama kino kiganiro kandi kenza kubandanya umaze gukurikirana no kuri African TV WhatsApp. Bana bahungu banda bakunda ife ko muza kuguma mu bikurikirana. So nimwabona bicitse muze gucomera ko ibibandanye muze kubandaniza kuri African TV. Nuko bimeze ariko kandi umumuwaza hageze. Kana mwanzira wese. Ariko kandi abwire yuko mushike kuma mwandanye mukurikirana ibiganiro nk'ibi na cyane kuri bandi badusupporting abandi bavuga ati wow ko haje muko muratera imbere. Merci beaucoup turamaze kubona yuko muri kumwe natwe. Nuko imeze iyi Moro. Ambiye ko shitsemo. Reka
je turasubira ahanje ndahejeje ibipurizo rero ariko biriko birapasuka hamwe bikunze kubipasagurika mbirizi urabe nyene kimya ucumubwire wamubwiye nimero ya shamba namubwiye kuva kare safi nandi bazi ko atavye bagiye urabe ndipi umuntu azi ko aje gufata umugabo nshobora kubibagira na jambo namubwiye mani waberewe Ibana bukare kari harakani yo mbone jo kwe iyo mwari kuryoherwa cyane gusoma iyo buka rusanga ari batiye wabibonye mchongoyi safi okay turasubira je kaje kumuza safi follow me ngoja mbona pa kufunga I love you, baby. ahubwo yari yatanguye no kuma jampaye bisanga okay Shit. Kuri ngaha. Shit. Nukuri cyane. Habaye. Kandi. Uri ngaha. Nene kuba ngaha n'icyaha. Ndakubwiye. Ho wamye bite kuri ngaha? Oh, hindi munzu waje wambaye gute? Ko wavuye muri rutambaye uko? Hindi zifise modoka ndetse nabikona ko ngira inama ni kumwe n'abantu. Inama yigira mu hotel. Shino wageze ko mwari ibintu nk'ibi. Nije nkuziye. Ingona kumvira kugira umvesheri ingona kugira ngoshi reka kumara amazi abasira gusa reka kumara ingona kugira trust in me ingona kugira shiri ingona kugira
nkunda kubwire basi ngo reka kumara amazi uri kuri tswani kireko reka ngaba bari kora kuri amazi wari utamama ninagize ikije umfatanye kibazo umfatanye ndabwire basi ingo tuvugane hamwe ibintu biheruka kumara amazi ngaho abantu bocanga bakabona turi muri bino bintu tuvugana hama uwo muri kumwe nawe ni ndetse ingo basi ndamukwereye ingo genda umubonye nufise ubwoba ingo sheri hera abanyenge ngiriye vraiment tu tupfa ibintu byose uri pitari ni nkubo ndakubwire muri kurizwa n'ikintu mu kweli kubona ko era abashimye reka ni surprise yawe bara niki yari prank nta na kimwe yari prank no kuri I'm sorry babe yari prank no kuri ni prank sheri era babasi kamera nubona ko ariko rakamera I'm sorry babe ingo sheri nukuri ni prank Come on, people. Come on, chérie. 1, 2, 3. This is for you, boo. Wow. Erekana ikanzu yiwe. Voilà. Ikanzu yawe ikanzu yawe. Hari habaye ko byo bisaza. Bebe. Je t'aime. Fatti eu canto quem deve change. Sim. Fatti eu canto quem. urazi ukuntu hamwe umutima Habaye. Peraí. Fatti eu canto quem deve change. Sim. ko utari wabimbwiye wowe Ndakubwira mva ko nakwanda byinshi. none mwakumpamagara ukunda pana ibintu ukunda kunca umutima Ariko uri imbere yuko no kuvanga we kweye. Aho rujije kumfata. Akuramfasha. Uwo turi kumagumba yambara iyo kanzu uza gucumona mukana. Hena ngomba kuza uko. Fatti yo kanzu je kwambara. Wabonye n'amahereni yawe. Dushire ngaho inyuma. Ndamutse abakunzi ba Solution Couple nini yawe bari ibintu atanguye nitagiye si byiza Happy Valentine Day cyangwa Happy Valentine Day urabintu bimenyeshe this for you special for you nibi wabyumvire uhugurura ndakwira urabona ujya kabiri iyi ni salon ushobora kuja muri salon hariho na salon aha bahita muri inde King's Hotel hariko na conference iyi niyo hotel ya mbere ngaha muri kino gihugu serivisi zo ngaha nazo zirarenze nukuri yarutse so people murabibonye ngene bigenze azokunkura mu mutima ariko ndabwire ko ndabakunda cyane hama aho bigomba bibereye rero ni ngaha iyi bayita cappuccino coffee ku bantu batari bwamenya ahantu ushiye gufatira igiruhuko cyangwa ushiye kugendera ni muri King's Conference ni mu Kibenga kuri Avenue du Large hafi nyine ubwo mushike ku ikorosi benshi bahazi bakunda kwita kuri King's
benshi bakunze kubamenya bavuga ngo hari amasale n'ibiki by'amakonferensi ariko si ibyo gusa nagomba kwibutsa yuko ari na hoteli nziza cyane ifite amachambre agezweho ya amachambre bita amachambre suite kwa bimenyereye amachambre ateye ubwoba meza kandi ku giciro ciza ariko si ibyo gusa hariho na gym si gym gusa hariho na piscine kandi ku mafaranga make abantu benshi kwera bari heza barahatinya ariko ibiciro byaho birateye ubwoba biraryoshe cyane ariko kuri babandi bakunda gasupu haba hari supu iteye ubwoba so muraho ikaze muri no hoteli naringerageje kubabwira naringerageje ariko kandi ndabibutse yuko ushiye kuba ku reserve ivyo ushaka uciye kuri site yabo yitwa ni King's Conference KCC ego turabakunda cyane bakunze ba solution couple ariko kandi reka ndamurindire aheze kwambara hama ndamubwire how much ndamukunda ndabizi ko abakunzi ba team mamlaw bari bamaze kugira ubwoba ariko murabizi ko twe team nono twamaturenze twamatuba mbere mu prank so follow me guys thank you kadamurindire wow baby niyo mpamvu naguhise mu bandi bagore bose kubera ukuntu begwa come on please nibyo amasuka ntuzagira ubwoba ariko mbikubira minega umutima uri mugumba Happy Valentine Day. Thank you, same to you. Nakubwiye ubundi mbise pasutse ntiwibuka Genda umushitsi wow welcome wife thank you jana ariko mfata aka cafe niko wengo manda kafe kubera nyine ikafe ngo ahiraryoshe kandi sinabwigire ndakuzana hano wapi naho kacage kuri ta civile ntitwifataje ngaha yani ego giye ntiwaririye wumva ngene yese agira neza twari ego twariye neza inana navyibagiye numvisa numengo uje kundesha ewe kureshwa hola people ndagwesound ndikwikiba numvisoni bakunzi ba solution couple numvisoni menga baje kundesha numvisoni kubera ukuntu naje mu mutima merewe waruzi ngo bimeze gute ngo ndiko ndakuvanga naguma ni ishusho y'ukuntu uri kuramvanga uri tayari 1 2 3 nakivuga je gose bacha bavuga gute ku rukundo rwacu bebe asante urabinwa byose Chengo mandakurekera ku kafe oya kubera iki jenyene kafe banzu irindi ichihora ni wari wanyoye usimbona umenga wari wanyoye ko bebe abisone nibimara mare zikishusho ko ivyo nari niteze atavyo mbonye warazimba ibiko bigenda gute kubw'umwami wacu Yesu Kristo amen kubw'urukundo rwacu amen kubw'amagara yacu kubwa solution couple kubwa haya new baby nekubwa bakonzi bacu Valentine njimbe babivuga gute kubwo munda byibagiye Valentine c'est Valentine biraheza giye
wiyumva gute jambo ni kwawe sinakubwiye nuvuga ubwo abantu mba n'isoni Fanny ko ndamufatira ugereka Fanny ngaho arakumva ari muri rya si Fanny gusa ni kumwe na timu y'abantu benshi ba Sefu ba Nuru bose turi kumwe ngaho uwanterefanye rero kandi ibintu yambwiye yakuye gute yakuye gute igituma nje nabwamugaye ngaha rero nashima reka tubigire ko kugira ndakwibutsa ko ndagukunda nta kintu ndigera ndonka no simbuza urukundo nkunda sindigera numva agashimwe no guha kuba warananyemeye umwaka tumaze turi kumwe ngo ndakona uri mushasha ndakona uri mushasha kuri Saint Valentin heze hari hasigaye iminsi mike kugira tubane ndibuka ko wambajije ngo ndipfuza kubona ngo ndipfuza kwibona mu mwaka uza kuri Saint Valentin nk'iyi waribaza ngo nzuba naguhaze nzuba naguhimbye ariko uracari bwina mu mutima uracari wa mugore nakunze ariko igituma nashimye kubiba kuri media si kugira ngo niyemere ku bantu no ariko ni kugira ngo ndakubwire ko ndagukunda ntafise soni kubera ko video ko biri kose itsokwama naho no yifuta abazoba bayibonye uracari wa mbere mu mutima wanje uracari wa mugore nahisemo kandi uzokwama uri umukunzi wanje wiwe rwose wimanzitse rero kodo ndetse nakubwiye nuko ko banumvise numva n'ubwoba umenga yene ntari umugabo wanje umenga yene siyindi umenga ufite abagabo benshi n'abadamu birabananira kuryoshya urugo rwabo bagaca bahitamwo bahabara kubera ikirere bahabara rero nibo baba bagira ibintu nk'ibi ufite umuhabara canke bwabo jeneje nibwo buguma butanga keya nk'izi ariko rero je kubera babivuze ko nkira akajenere gagenda cari jene hage ntibabeshe genda cari mushasha mupya mupya asante reka negize ndakubone neza mu maso bereka kuna isoni urabona rero wewe ayo mavye n'igihe twamenyana ntawe wagira subira bateka asante nuko ije ega ntarekomeza kuvuga ku bantu mbisoni kuri ku bantu mbisoni tuzobisubiraho inzitirabiye kugira ngo icyo mvutse gusa ndawukunda urabizi kandi nzakwaba ndawukunda umutima wanjye waba wababaye mana yanjye nari nababaye cyane ndabusabye ibintu nzongeye mu prema basi nawe uzobibwira sinzobimenya none ntubigira ndabishaka kuyigiza oya hari nyine abagabo bahinduka ugasanga nyine nk'ubu unyi urazi ukuntu umaze iminsi widoga ngo mvugisha bebe gusa ngo sinkwitaye ndagukumbuye kweri nenga jewe nawe byumva bitohava bigutera guhinduka ndagukumbuye ariko hagarika kumuvugisha bebe ariko kandi ndagushimira kuba warambyariye umwana mwiza w'umuhungu warakoze ndetse n'icyo cyaje mu mutwe n'imbeti indwi zingahe biramunaniye kwihangana kweri ngo niko nitaho umwana cyane nyine ncavuga ati nyine usanga ari ibyo nyine kandi pardon nibaze ko nk'umugore w'ubwenge ntari guca nteranze ahantu bambwiye ko uriko urasambanira yesu entretien muri hoteli ntibasambanira iyi ni hoteli y'abantu hariho hoteli batasambanira iyi ni y'abantu bakijije barakubaza kuri mahi hama nyine bakakwakira ho niba inzi bemera ko ngira ibi bintu byose muri hoteli yabona uko baba babonye ko ndi umuntu muzima nari ndabizi ibyo wagize none nyine wewe wimbira gute ko muri Kings bohasambanira man shimwe ntabyo narinzi nyine narinzi ngo ni hoteli nk'izindi rero nicyo gituma haza abantu nyine bumva yuko bubatse kandi abantu bashaka kuruhuka abantu bashaka gusenga bacuza hano hantu niba washaka ikindi gihe ko dusenga ubundi tuzosaba kuja ku musozi ni kuza ngaho
nta kindi kituzanye atari gusenga gusa yeah kandi n'amapri yaho haranazimbutse hariho gym hariho ibintu byose biri hari ngaho na piscine nabonye hari piscine rero hagiye hariho n'umukoci nkawe utinya ko kandi ni for free. Asante sana urakoze kunyohereza umunsi ngira nagaruka muri moto manda saka ndavyibagira uragende kiza gipsura bazi yegera baba gari plani yegera guhamagara so we baby, I love you. I love you too, babe. Where from? Hola. Oh. Ingo. Umara wamufashe nawe. Wamufashe. Agatuse fana agatuse munezero mu maso ukundi nukwambara none nyine ngini yubashe ona mwerekane ngini yubashe rubanza uraba ngini yubashe rubanza pe naga cravate keza Bravo. amara nisa uyumva gute dabwo niyumva nawe urashaka kunyekanisha imbere y'umugabo wanje yuko ndi umugore w'umunyantege fata ico bita cappuccino sha muhungu wanje twara n'agasukari ushiremo hanya ugusona ko umunsi mwiza wawe ko ukwana ko uranyerekanije nabi friend oya ahubwo turabigaruka ko mu mwanya turaje mu mwanya tubigaruke ko ingene umugore wo mu rugo atizera umugabo wiwe Fanny nkakubwira ibintu mukacuza direct rutaragaje je nanye no ya vraiment ntumyizeye ariko babibonye umutima we ndazi ngene ugacwara mutwaye none ntakwizeye none wewe Fere kubahane oya afete ndamwizeye none umwizeye gute hamukacuza ndahubwiye yuko reka rasambana ya umwizeye kuvuga ati Fanny uri kurambesha nesiko nari nakubwiye ko acu mu telefone none hagera gucuka wabwa gucujya amaturungusha reka ndagwihodesha rurasara sinzi niba umugabo uramuzi wewe mwavyumvise umugabo uramuzi baramukopa mwavyumvise ango umugabo nk'uyu wanje cyende ubaza ngo ndi nka wewe Reka nani yoro ko kuvuga nabi rero azubajije umugore wanje nange niyoce kubwira nashije navuze ku wanje akwi wawe nivyo sha kibasoma mu mwanya ariko ndagira ico tuvyinjiramo neza kuri African TV ndagika maze mwakaye yo kuri African TV panze mwakaye yes ku magara yacu nuko cappuccino hanya turi kuri King's Conference hari ibintu vyiza hari piscine nziza wayibonye mbega na wayibonye piscine nayo ifo kuzoza tukujaneyo hama kandi hari gym Norasque bisaba yoba ku mubiri reka ndumugangi gusa ndumugangi mu mutima oya reka wewe bana n'umudamu nk'uyu utari umugangi mu mutima ntibaca bamukwaka kubera abagenda umugangi baranze abandi baranze sivyo mani muhungu wanje bagiye banyita John Cena abanzi baranze so reka tubandanize kuri African TV ndabona ko Franika afise ibibazo byinshi agomba kutubaza fisi ibibazo byinshi please icara rero hajya umvire ngo kuri African TV ho bashashira wewe yeah